ko bisanzwe ari umuco bitova bikwiye gukorwa gute? ubu urabona turi mu kinjana ca 21 twebwe dusa n'abakuze mu kinjana ca 20 twebwe rero urabona twarabonye ivyo mu kinjana ca 20 turiko turabona ivyo mu kinjana ca 21 kugira rero tubigiriremwo ikiraro kavuga bati twebwe twagwa mu rugo mugabo nta buryo dufise nukuri bahuye n'abavyeyi atari abashaka nyene kugorana barashobora kuvuga bati urihisha ko muri byo bakonsomye ku mwana kuva kera bamuhiye koko nuko tutari bwashike muri bya bintu byo guciriranira nk'uko ubu boba babigira kandi ariko ntibavuga ko ari guciranira abantu gushimwe ntibabivuga mugabo ubiravye usanga ari nkavyo kuko nk'iyo bamaze guharura bati niyo inkwano utakwiza nk'imiliyoni 2 biraza kukugora urumva rero ivyo bica bituma wa muhungu yagomba kubaka ubwiwe amaze kwibaza yazokura ubwo buryo na cyane cyane yuko no mu bintu baburonderamwo ubu bisigaye bigoye akazi ibindi bikorwa byose umuntu ashobora gukora bica bituma umuntu atangura kwibaza ati mbega none jewe nzotera mva muri ubusore nuko ubusaziramwe rero bamwe bagatangura kubusaziramwe no muzindi urabona ko bari abantu bashana imyaka nka 35 40 batarubaka ahubwo na 50 zohabishika bibandanije uko kuko sawa murakoze ko mpijambo ni koko ibintu birahinduka kandi byarahindutse gose ariko no kubona yuko n'igihugu caciye mu bihe bimwe bigoye hama bigatuma abantu nabo bagerageza kujana n'ibihe imbere rero yo kuja kuri ibyo by'imanza urubanza rugirwa n'uburyo hanyuma byo tuza kuvuga nka je navyiyumviriye nka kujya navuze nta rugo kubakira urundi hama n'ivyo by'uburyo bivana n'umwe wese hama ivyerekeye urubanza rwo kubaka ni umugambi wega bano bagiye kugubaka umuhungu n'umukobwa kera urabona abavyeyi nibo babijamwo bakumvikana nk'umugabo afise umusore akazara barikiriza canke agenderaho bafise umwigeme kugira ngo barabe ukuntu yigenza ukuntu akora ukuntu muhira bimeze hanyuma akazotinda rero agatoramo umuryango umwe azoronderamo umugeni ariko ubu kubera ibintu by'amashuri biga n'abakobwa bakiga wasanga rero utuja twebwe ku gihe cyacu twaca tuja mu ndaro muri interna ukize kumenya umwaka wa 6 ugiye kibazo batanga urumva nyene umuntu yaca agenda mu ndaro kuko twari tukiri bake hanyuma ugasanga rero ico gihe kimaze ku ishuri babandi nabo ntibakubona kenshi ko wacutamu gusa mu 12 ubuko bwa Noel n'ubwa Pasika n'uruko bukuru uruko bukuru rero wasanga tuja mu bukorwa bwo hirya no hino gufasha abavyeyi kurema mu mwonga ugasanga rero kenshi no mu gacimbiro bamwo ntibakuzi gose baba bazetikwana kari umwana w'umukobwa ari mu mashuri mugabo ntibashobora kukumenya kamere kuko ntibakona umwanya munini hama ukazotinda rero ukaja no kuri kaminuza abashoboye gushikayo hanyuma ukaca utangura akazi ibyo rero by'uburyo biva kuri abo babiri umukobwa kera ntaco yabivugamo abavyeyi nibo bimenya wasanga noneho n'inkwano se umuhungu ari wazitanga burya no gutegura urubanza kenshi wasanga iwabo w'umuhungu aribo barutegura yego ariko ubu byarahindutse usanga ahubwo umukobwa n'umuhungu aribo bavyivuganira bavyivuganira bakazogenda kubwira abavyeyi gusa nk'umuhungu akajana iwabo umukobwa akavuga ati uyu niwe tuzokubaka n'umukobwa akazojana umuhungu iwabo akavuga ati uyu niwe tuzokubaka hari igihe rero usanga abavyeyi batabishimye hari igihe babishima byagira ko rero yuko babandi babiri baciye mu ishuri tuzi bya kera je namwishimiye uri nawe namwishimiye hakaba nk'akantu ko kutumvikana kw'abavyeyi canke ugasanga abavyeyi bavuga bati ko yamugomwe yamushimye bikundaniye nibubake
Okay. Ngira ngo tugiye nko kuri Mutama mu minsi heze uko biri kose murabizi uko mwakwa sinzi Mutama niba baramukwere nyuma yari kweri Mutama sinzi mu minsi heze nibuka yuko seru just nabibonye mugabo ndavyumva ko wasanga kenshi umuvyeyi w'umuhungu aje kwera umuhungu mugabo uyu munsi kenshi na kenshi ubwo buryo bw'uko usanga bwaboneye umuhungu iyo rero muri ko muraba no munsi uko kuntu muzi ko n'abafise akazi usanga bakorera amahera makeya ihageze kuja gukwa bikabasaba uburyo bwinshi ushobora kuba bararondeye imyaka myinshi muti ivyo bintu narigihe hariho urwaruka rw'ibikorwa vy'idoga ko bisanzwe ari umuco bitovaho bikwiye gukorwa gute urakoze ibintu byaragiye bihinduka abarundi nibo bavuze bati ivyari magera vyarageruye ubu urabona turi mu kinjana ca 21 twebwe dusa n'abakuze mu kinjana ca 20 twebwe rero urabona twarabonye ivyo mu kinjana ca 20 turiko turabona ivyo mu kinjana ca 21 kugira rero tubigiriremwo ikiraro biragoye ariko umuntu ababariye nk'ukuntu twebwe ivyo twabonye tucaruka cyane natwe byadushikiye nuko umuhungu yarakwebwa na se wiwe ariko naho nyene twari tumaze gushika mu gihe umuhungu yashobora kwirondera ubwo buryo ariko umuvyeyi se wiwe n'abandi bamuherekeje bakaza bakabona kuza kushikiriza iyo nkwano ba mwana ariko uburyo ari umuhungu yaburondeye mugabo ico nobabwira kandi n'umufasha wanje asa n'ubamaze gushikako nuko tutari bwashike muri bya bintu byo guciriranira nk'uko ubu boba babigira kandi ariko ntibavuga ko ari uguciranira ubushimwe ntibabivuga mugabo ubiravye usanga ari nkavyo kuko nk'iyo bamaze guharura bati niyo inkwano utakwiza nk'imiliyoni 2 biraza kukugora urumva rero ivyo bica bituma wa muhungu yagomba kuba kugwiwe amaze kwibaza yazokura ubwo buryo na cyane yuko no mu bintu baburonderamwo ubu bisigaye bigoye akazi ibindi bikorwa byose umuntu ashobora gukora bica bituma umuntu atangura kwibaza ati mbega none jewe nzotera mva muri ubu busore nuko ubusaziramwe rero bamwe bagatangura kubusaziramwe no muzindi urabona ko bari abantu bashana imyaka nka 35 40 batarubaka ahubwo na 50 izohabishika bibandanije uko kuko jewe nk'uko nabibona cyane kumbure twihereye ko n'ukuntu twe twarakoze nuko iyo mumaze kumvikana yuko mugomba kuba kugwanya icambere na mbere mwaheza ngo mwibaze si bwa buryo mutererojana hariya kuko niba bavuga ko agashimwe ntigategerejwe guharurwa ngo utagejeje ngaha sindagushimira ni ikintu c'ikimenyetso kandi donc nta wigenera agashimwe mu bisanzwe nta wigenera agashimwe ugashima uko bakaguhaye nico gituma kitwa agashimwe umuntu aragushimiye gusa rimwe na rimwe bavuga ngo uja gushimira urya muryango yuko wareze neza mbega none kurera neza ugira barera neza umukobwa umuhungu we ntatezo kuregwa neza kugira ngo ivyo bibondo nivyahura ari bibiri bifatanye ya ndero vyaronse indero runtu hari n'abashiramwe indero rukristu uburyo bwose bwo kurera bamaze kubukoraniriza ku muhungu no ku mukobwa bagahura ibisigaye ibikuru nuko baje kurondera hamwe izo batunga kandi ikintu rero abantu baza baribagira nuko mbega none iyo nkwano ibaye nini cyane hanyuma wa muhungu na wa mukobwa bagahura batakigira n'ikintu na kimwe ukuntu bazobaho babayeho bidashimishije babavyeyi bashimishijwe n'inkwano bo none bizoheza bibashimisha ukuntu abo bana babo bahuye mugabo bakagira bagasanga nta kintu bikorako aho rero turiko turavuga ibintu by'inkwano bituraje mu bintu vyerekeye iminsi mikuru yo kubaka none abo ngira ngo uwo tuvuga gutyo abantu ngira ngo bariko baradukurikira baba bibaza ati ko muri iyo Mutama arakuze ngira ngo we abana be barasohotse ushobora kuba aricyo bituma bivuze
oya ivyo kuvuga ngo abana biwanje barasohotse ivyo n'ibindi bintu hari naho usanga nabo nyene bashobora kuba babaye nk'ibirumbarumba gutyo nyene batarasohoka kuko rega nabo nyene bari muri abo bato bubu batangura ivyo baharura usanga ari byinshi cyane urabona mfise umuhungu sigenza kumushimira umugeni nkuko vyahora bimeze niba mwishimira kandi umunsi urizina akaba ari bazovuga ati jewe ndumva ko nakuze nagomba murabe ko mwondamura nanje mushikirize ahantu sinzosubire gushinga amavi ku ziko mbe niryo ziko bashiga ko amavi kumva natani nikiriho ngo muzoze muragorobeza hamwe ateba maramare abone yuko gushinga amavi hamwe na se biteye isoni ubu none ko ushobora gusanga afise n'imyaka 35 cyangwa 40 yifitiyo yibera ivyo igorobezamwe we ntubimenya kandi ntuzoja kumubara ngo ntuzosubire kugaruka gushinga amavi ku ziko kwaso akora ati je uzombona hehe ibyo byose biri mu bintu bituma ibintu byagiye bihindagurika umuntu yovuga yuko byahindutse mu nzira nziza cyangwa mu nzira mbi biragoye biva ku muntu ariko ari ihweza mama wewe dufate wewe ndazi mutamera gukoye yego uyu munsi none ufise w'umwana kubera ko urona hari abavyidoga ngo biravuna eske bagutumbereye bakaza gusaba umwana w'umwiyeme bashobora kumutanga ati mugende mwibanye mukabaho umuhezagira tubatangwana zabaye yego mbega burya na kera byaraba nuko gusa kubera ikibano burya ababanyi canke ntuzaye burya barashobora gutumbereza umuntu mu nzira nziza canke mbi mbwa murazi ko kera twarabyumvise kandi noneho naho twaba byarashobora gushika nk'umuhungu nka se w'umuhungu bakaba babayeho umugabo badafise uburyo bw'ugwiye hama hakaba ariho mu mukobwa nk'uwo mutamera yashimye canke n'umuhungu akaba yaramugomwe kuko naho batagenderanira cyane ntihabura aho bakuhurira giye kuvoma ibyo byo byashaka kumubona yaramubona hanyuma akavuga ati je ujya mukobwa namugomwe akabibwira se wiwe canke se we akamubwira ati nanje rujya rugo nabona narugomwe barashobora kugenda kubisaba bakavuga bati twebwe twabwo mu rugo mugabo nta buryo dufise nukuri bahuye n'abavyeyi atari abashaka nyene kugorana barashobora kuvuga bati urihisha ko muri byo bakonsomye ku mwana kuva kera bamuhiye koko baronse umwana ahubwo baba bahiriwe cyane cyane umukobwa kuko yabaruje gufasha ibikorwa akavuga ati ni jewe yabapfa kuvuga ngo yaranduhije yaragize gute mugabo umuvyeyi yamwibarutse bakamukuza akamwigisha ibikorwa ego nibyo kumushimira byari byo mbwa hariho ubwo byashika bakagenda bakavuga bati twebwe ntaco twirengeje bakavyumvikana abavyeyi hama bakemera ko abana babana kuko baba babizeye baziti haciye imyaka ingahe 2-3 bazoza yego bakemera ko abana babana byabagake kuko gusa wasanga baca bano batatumye ngo baze kunywa inzoga bavuga bati umukobwa yarigemuye canke baduteye isoni mugabo harigihe wasanga nyene bahitishamo bati abana nibagende babane nibabaho neza ubwo bazotwibuka kuko bo bico gihe nibaza yuko naho imiryango yashaka kuronka urugo rurimwo kugira ngo bazogira ico baronka barashira neza imbere y'abana ko nk'umwigeme akwije imyaka atagiye kubaka iwabo nabo ntibanezerwa n'umuhungu wa kera kugira ngo arenze imyaka nka 20 atarubaka n'iwabo batangura kugira amakenga abavyeyi rero biyumvikaniye ubwo buryo budahari baremera ko abana babana hanyuma abo bana bamaze kubana burya rero na se w'umuhungu yambwiye ati rero umwana wanje urabone ko ntibimeze reka tuzoce kwitera iteka ubu mwarabanye n'umugore muramaze kwimbura muramaze kurima hanini tuzotekere ibisimbo n'ibiki tugende urumva ragashimwe ka kera kari ukwe kwereka abandi yuko umwana yagiye mu iteka abana bubatse mu iteka wari umutima cyane cyane w'amaronko naho atawashobora gushima ko umwana we aja mu bukene n'ubu rero je nibaza ko bishobora kuba kuko iyo je kuri jewe urukundo ruruta byose kuko ashobora kumukwa byinshi mugabo ugasanga ni kako ni kwiyerekana canke nyene yaramushimye mugabo ugasanga
iyo agiye nta mahoro n'aba bifise burya turapfa kuvuga tugashyira imbere ibintu by'amafaranga ibintu biri mugabo burya atari urukundo ruhari nta mahoro ahaba kuko uba ufise byinshi ni byiza nagira urubanza uko mu by'ukuri yumva bimuryoheye kuko iyo atagiciyemwo byitwa yuko kubaka ari rimwe mu buzima mariage mu gifaransa ni ukubaka rimwe mu buzima hariho kera noneho n'ababyeyi kenshi barashobora kukubwira bati ni ukuri ndakwifurije kuzosazana umucanke wa mbere cyangwa ndakwifurije kuzosazana umugabo wa mbere urumva rero bifuza yuko ubwo buzima busigaye kuko bwaba buri na burebure gusumba ubwo wabaye iwanyu ko mubaho igihe kirekire mukabana mukabaho neza n'ibiki ariko ubu usanga bashyira imbere itunga nicyo gituma nyine binabagora kuko mutumvikanye mwebwe muri utu tuntu duke dufise reka twubake kuko ushobora kumubwira ngo byanka byakunashaka inkwano nawe ntacyo afise kandi nawe uba ubibona cyangwa n'umukobwa nk'ubu akagenda akavuga ati ntacyo afise cyangwa n'umuhungu akagenda akavuga ati ntacyo mfise bakemera ngo bajye kubana hanyuma mu nyuma bakagira ati ababyeyi bacu babaye intore reka rero umunsi ko twakoze twaronse twateye imbere reka rero tujye kubashimira bakagenda kabisa bagati ababyeyi tuzoza kubaramutsa bagatumira abantu bagiye ubundi nawe akavuga ati ndabifise niki reka tugende tugire itrarara nyene turyoherwe twerekane hose uko biye bamara gushika muhira ugasanga na ya mahoro nayo wafise bama muri zuguru bama bariko baraterana amajambo ugasanga rero nagwarwo naho barugize mu buryo buhanitse bwiyerekanye atamahoro ugasanga n'ukuri nta kuntu babayeho rero umwana w'iwanje je no murungika kweri igikuru nukambwira ati jewe ujya musore namugoma uwo musore nawe yaza akavuga ati je namugoma yego kuko jewe ico no bashaka nuko umwana wanje aba mu mahoro yego ko je mukwe wanje niyo kubita umwana wanje gute oya yamugomwe ariwe sukuvuga ko ariwe wenyene hari benshi nk'ubu navuze tuja ku ishuri aho dukora aho dutemberera aho tugira gute duhura n'abantu benshi ukuntu rero byaje bikazunguruka bigwa ku mwana we wanje ni ukuvuga hari ikintu icyo rero kintu wagumwe mwana we wanje sino kugira ngo kimbwire kuko harwo uri uti namabanga yanje kuko hariho ibintu by'umuntu aguma mu mutima wiwe mugabo ico ndagusavye ugende muwe mu mahoro sinamuguhaye atavunitse ukuguru ntuzonzane neza namuguhaye uko rero namuguhaye mubane mu mahoro kuko rero jewe ni wamukubita cyangwa ukamuvuna ukuguru cyangwa ukamuraza kujya musonga ntitsokumvikana none mutamba nk'abantu babaye Burayi nibaza nuko nubwo imico itandukanye hariya uko biri kose sinzi beriya inkono zirabaye Belgique inkono zirabaho sinovuga ngo ndazi neza yuko inkwano zihaba kuko ntavyo ndacamwo ariko nibaza ko biva ku miryango ya bene guhana abana bagomba kubaka nabo nyene barashobora kugira ivyo bintu byo guhana udushimwe hagati y'abavyeyi yego kandi uko biri kose nawe nyene nibaza ari abana b'indero baramenyesha imiryango yego barabikora kandi mu bisanzwe iyo ari abana kandi ntiwumve ngo ni Buraya bose so kuva yuko abana baho bose batandero bagira canke baheza bakigira hariho abana biyubaha kandi bakubahiriza n'abavyeyi babo baheza niyo bageze kubaka bakabimenyesha imiryango yabo ikamenyesha n'abandi inshuti n'abagenzi imanza zigakogwa ukuri kwamye ariko ibi turiko turavuga byuko hari bamwe barondera gukoresha uburyo buhanitse burya naho nyene birabaho mbere nibaza yuko ari nayo byaje biva kuko ibintu byo kuvuga ngo kugira ama reception akomeye kugendera mu modoka z'agaciro kwambara impuzu z'akataraboneka ibyo byose usanga byaje mbere biva hariya hanyuma rero nkuko twebwe ini wacu usanga benshi bashimye kugenda babura ivyo bintu byaje biva mu bazungu navyo rero byaragiye bibandukira naho birahaba yego none bo sinzi none urabona inyisho y'uburyo abavyeyi bose abana ucange bose abiranira hatagiye donc ivyo bibazo by'inkwano
ntibisubiye kuba inzitizi kuko nk'uko babivuze umunsi ubona ko hari abasore byabujije kubaka si ikibazo cyo kubatora nk'uko babaho bari kumwe n'uwo mukenyezi ahubwo ni ikibazo c'amafaranga y'iyo minsi mikuru usanga ari umurengera erega ikibazo ni ukuntu abantu barondera kubaho babanje kuraba ingene abandi bababona ni nk'uko ubona twambara impuzu tubanje kwibaza ingene abandi bazoyishima icambere na mbere impuzu yaterezwa kudukingira imbeho ikatukingira umuyaga kugira ngo nyine ntizugende gusa ariko mugabo urabona impuzu urasanga umuntu ayiha agaciro kanini akashirako n'ibintu byinshi kwavuga ngo mbe umunsi nayambaye bazombona gute no muri